kuva amatora abaye mu mugambi uri ku butegetsi karacara agacerere, ariko uwurongoye umugwi seni aramaze gushikiriza yuko amatora yagenze neza. Nta komantere n'imwe twagize, ariko ubu aho bigeze kuri uno musi reka tugire umwihwezo mutoya kugene amatora yagenze. Mbega amatora neza na neza atangura gutegurwa ryari? Amatora atangura gutegurwa mw'ishingwa ry'umugwi w'abazokurikirana ayo matora. Aha ndavuga ishigwaho ry'umugwi seni. Mbega none ishigwaho ry'uwo mugwi ryagenze gute? Mwese muravyibuka, murabizi. Uwo mugwi washizweho yindi migambwe ivuza induru itebaga mu twebwe ntaco twabajijwe, nukuvuga ngo umugambwe uri ku butegetsi waravyihereranije urabikora. Ishigwaho ry'abaserukira uwo mugwi mu ntara, voilà, naho nyene bigenda uko, iyindi migambwe irasemerera ariko nta cavuyemo. Baravuga bati rero ko ibintu biriko biragenda uku, umugambi uri ku butegetsi vyose washimye kuvyikorera, ntuzoyacungera, amatora niwo uzoyahagarikira, amatora niwo uzoyasinyako. Hanyuma badushikiriza icegeranyo bati umugambi CNDDFDD watsinze impaga 100%. Leonse wewe aravye ingene ivyo bintu vyariko birakogwa, yaravuze ati amatora yibwe kuva kera. Amatora yibwe kera, ntihagira umuntu azokwiyumvira yuko amatora azokwibwa mu matora. Ati yatanguye kwibwa kera kuko yatanguye kwibwa mu nteguro z'aya matora. Ubu sagasejeshwa rumuri harimo umugambi umwe, none ko ngaho hari imigambi 35 n'amatari n'indwi, byagenze gute ngo habe harimo umugambi umwe muri abo masiti mwihiganwa ari umugwi wigenga? Koko umugwi no wigenga bishoboka gute ko habamwo umugambi umwe gusa? Kenda gute? No barundi bonyene bakunda igihugu, bumva ivy'igihugu nibiki? Rero amatora bahera kuyiba mu nteguro, na cane mu kugira urutonde rw'abazotora birazwi ingene rukogwa, mu gutegura amategeko acuritse, amategeko ashimikiye ku bantu, gutegura amabwirizwa n'amategeko agenga ayo matora nabi, abantu biravye gusa bataravye inyungu z'igihugu, bakaraba inyungu zabo bwite gusa, abantu ntibarabe inyungu z'igihugu. Iyo rero ushize inyungu z'abantu imbere y'inyungu z'igihugu, muri ayo matora acagenda nabi, kuko urumva abaca baronka inyishu n'abashaka ibibanza gusa, mugabo banyagihugu zangorane zose barimwo bazigumamwo. Murumva rero ko amatora mwene ayo bana bivuze bati amatora atuma umutekano ucungabana mu gihugu, ugatuma abantu basubiranamwo bakankana, amatora agatuma bamwe bakumigwa, ugasanga mu migwi yategura seni mu ntara ku makomine harimo umugambi umwe. Nk'ubu naho yahari ujya muri seni, sinagombye kwirwa ndamuhaririza, ajya amatora n'imwikumira ridasanzwe, ajya amatora ingene ariko arategurwa n'imwikumira ridasanzwe, kandi bizotera ingorane. Murumva yuko ikumira ryatanguye kera. Aho rero murumva yuko amatora nyezina atari bwabe. Amatora rero yarayabaye, nuko reka twumvirize uko yabaye, uko yakozwe gushika n'ubu abantu bahungura amatwi. Baravuga bati kare vyahora bigakogwa mu gwenge, ati mugabo ubuhoho vyaraye bikozwe n'agahomera bunwa. Bati ivyo kwinyegeza ntivyabayemwo, ahubwo hari n'abafashwe ku nguvu kugira ngo batange udupapuro canke udukarata ko gutora babatorera.
ivyo rero kandi vyabaye ahatari hake mu mihingo itandukanye y'igihugu. Muri iyi porona hoho ngo nta kintu na kimwe biteze ngo kuko ivyo babonye biteye isoni. Urumva two kwitega iki? Haja twiteze abadasigana Barundi n'abandi Barundi baradutoye turabizi kandi bari kudutora mugabo ntibemerewe uburenganzira bwabo kandi nibinyene baguma babivuga ngo hango tuzobaha umwe intari tuzobaha babiri urumva ngo nzobaha ubu rero bariko barafuruguta ivyo bagira byo gutanga umwe canke babiri cyoje gusa n'ikimwe mbega aba bantu biba kuva kuri muto gushaka kuwo hejuru aba bantu bariko batuma kwiba bo bwira bazoshobora kubatwara hazumugararizo mu gihugu ndabikubariye kuko abantu bose bariko barabona ko bakoreshejwe mu kwiba urazi yuko uwibuhetse yigisha uwahetse nibitega ibizokwirikira Abarundi s'abana ntaco bamaze ntaco babamariye muri imyaka 20. Uwo ni Fabiano Banjijya Nino yitoje ngo abo umushinga amateka mu mugambwe y'iprona. Urumvise ivyo avuze. Reka twumva mu mugambwe w'inseruka rukambye nabo voilà abo muri CDP twumve ingene babibonye. Eka turaheza tubashikirize n'abandi ico babivugako. Agomba kugira ico shikirije muri aya matora ariko araba uno munsi igenekerezo rya 5 z'ukwa 6 2025. Hari ibyo tubona bitariko biragenda neza rero mu kubishikiriza nagomba gutangurira ku bapfunzwe bo mu mugambwe w'inseruka rukambye CDP. Upfunzwe wa mbere yitwa Joas Niyonkuru akayafashwe nijoro jo ku mugoroba hagati ya 2 na 3 zo ku mugoroba avuye Bubanza atera ataha aca ahura n'ugwaruko rw'imbonera kure harimwo uwitwa Eric Kabiona Manuel bose bava muri Rugenge ku Mpanda baramufata baramukubagura baramaka ivyo yarafise ngo ariko arigisha nawe yari wenyene sinzi ko umuntu ashobora kwiyigisha wenyene ata abandi bantu bari kumwe bovuga ngo baramufatanya abantu ariko arigisha ntiyariko arigisha yaravuye no kwikoko twamutumye cyo kuja kurabira hamwe n'abandi ingene igikorwa c'aba mandataire no kuvuga abaretsi bacu cokogwa uno munsi baca baramufata bamutera mu modoka y'umwe muri bo modoka ya Eric yafise Probox baca baramujana kuri komisariya abamusigaho abapolisi nabaca baramufunga baca baragenda n'ubu ntihakiri aracari mu minwe y'abapolisi kandi atakibi yagizwe atico yakoze mu stanteri wa komine Mpanda twakivuganye aravuga yuko aja gutora inyishu sinzi ko iyo nyishu arayitora ariko ico nzi nuko Joas akiri mu gasho ku Mpanda abansaba yuko bomurekura atagisabwe ubundi apfunzwe ni Eric Ngabire ari ku rutonde rw'abashinga amateka muri Bujumbura akaba yagiye gusaba ko abamuserukira abareretsi bacu bo kwinjira mu buzu bw'amatora agiye kubisaba baca baramufata baramutwara bamuterera nabo nyine mu gipolisi kuri zone Musaga akaba ari hafungiwe niwo tugasaba yuko bomurekura kugira ngo aya matora ayabandanye abandanye raba n'abaretsi biwe ko bariko barakora neza abandanye yidegemvya. Aha rero aragaruka ku kintu cakozwe ikintu cyo gutorera abandi ku nguvu ntimuhave mwiyumvira ngo nivyo turiko turaswaganya. Ibindi bitariko baragenda neza nibijanye n'abantu bariko baratorera abandi mu Rubirizi Bureau de vote numéro 2 no kuvuga akazu k'amatora nimero 2 hari wagiyeyo kandi akabari no ku rutonde rw'abashinga amateka b'umugambwe CDP muri Gitega aragenda agiye gutora bagira bati turagutorera toya baragwana bamwaka impapuro kugira ngo bamutorere babonye yananiranye baca bamufata ku nguvu bamuterera hanze basigara baramutorera aho batoye ntawe hayoberwa. Ivyo rero bikaba ari ibintu biteye isoni kandi bicafuza demokrasi n'intwaro yacu.
ahandi bariko bavuga yuko bariko baratorera abandi ni muri Bubanza kugako muri Musenyi bariko baratorera abandi, ahandi bavuga ko batorera abandi ni Ngozi naho nyine Ngozi komine Marangara mu biro mu kazu k'amatora ka Gihororo hari ubuserukira umugambwe CNDDFDD ku mutumba witwa Masama, akaba ahagaze ngaho avuga yuko ariwe azingira ikarata y'amatora abaheje gutora kugira ngo arabe aho batoye. Uwo mukuru wo mugambwe akaba yitwa Mbonibogoye, akaba ejo ku mugoroba yaratse amakete agenga abaretsi bacu, agenga abamandateri bashika nka 8 yatse amakete, kandi ico gikwa ntibagikoze kuko nta makete bari bafise berekana. Yatsa ayo makete witwa Dieudonné Bizabishaka, Miro Salvatore, twagira Mungu Mathias, Ndize Jean Paul, uwitwa Macumi, uwitwa Nsabimana, uwitwa Wizeye, bose amakete abagenga yarayabatse. None ubu naho yagiye mu kazu k'amatora kuza aravuga yuko ariwe azingira abantu kugira ngo bagire ubwoba, ugomba kwicungera kugira ngo ntiyiteranye nawe acateze gutora hashaka. Ibyo bintu na cyane cyane ibyo kwaka amakete abaretsi bacu bihanwa n'amategeko. Nk'ubu yategezwa kuba afunzwe, yategezwa kuba mu gasho, akaba adahanywe. Rero nuko seni n'abari mu ntwaro bazoba bamushigikiye, yategezwa guhanwa byihuta kandi bimwe bishemeye byotuma atanubundi yosubira kugira ibintu nk'ibyo. Abatorera abandi ntibigeze bubahiriza amategeko, ubusuma bw'amatora bwagenze nk'uko bwateguwe. Nuko rero n'ahandi turiko turabona amakosa menshi n'abantu bazana amakarata gutorera abandi. Mu itegeko rya seni bari bavuze neza yuko uje gutorera uwundi atorera uwugwaye kandi agwaye cyane, akabaza ajazanye urupapuro rwa muganga. Adafise urwo rupapuro rwa muganga naho akaba afise abantu babiri baza gutanga ubuhamya yuko uwo muntu ari mu gitanda aremvye adashobora kuza gutora. Ariko ibi byose ntavyo bariko barubahiriza, bariko barazana amakarata batorera abandi. Nk'abantu bari mu yindi migambwe twari twavyumvise yuko bagiye kuza barabaka amakarata, haraba yaka ku nguvu, harabo baho icupa ry'ugwagwa ngo byo ikarata kayimuha agaca aza kumutorera. Twari tuzi rero ko ijya ngingo seni yari yafashe yotuma ubusuma bwo kuja gutorera abandi bugabanuka, ariko biriko biragenda nk'uko bari babiteguye. Murumva akajambo aherejeko ati biriko biragenda nk'uko vyateguwe. Voilà, ivy'inguvu mwavyumvise. Voilà, bataguteye igitsure bakwaka ikarata ku nguvu, canke naho ugatora babona bati wanguha ikarata uyishira harya. Reka tubandanye. Ivyo nibaza yuko ata murundi n'umwe ataravyiteze. Forode buhoho Leonce umwe yabibonera kure, umwe yatangura kubivuga bitaranaba. Ubuhoho abivuga kwiki uko biriko biragenda birateye agahinda, sinobo biteye ubwoba, biteye agahinda. Nivyo niko twavyiyumvira, ariko ntitwari tuzi ko byoshitse aho bigeze ubu ko biriko biraba. Amakuru twaronse yose nuko abateguye ayo matora ngira na mu mugambwe ari ku butegetsi bafatanije na seni barapfunditse ibintu bituma aya matora atazogenda neza. Kuvyerekeye ibiharuro bija kuvamwo nta cizere kinini gihari, ariko kuvyerekeye urugamba icizere ni kinini. Uraje ubwoba uwo mugambwe ari ku butegetsi ufise gushaka kuri ibyo byose mu mazi imyaka 20 utwara, ucubona ko uwo mugambwe byaheze, ubona ko atakagishobotse, ko abanyagihugu bamaze kuruha. Nico gituma bacha bafata iyo ngingo kugira ati tujajya kumabira bari twebwe tubatorera, tubabwire ko tubacunza udatora adatahariya ku mutumba.
twumvise ko hari n'abantu bazana amakarata menshi bakababwira ati noneho abantu ariko bazana amakarata menshi avahe ngo bareke ngo ivyabo biraza kumenyekana. Abo nabitwa ngo barongoye ivyo biro by'amatora babivuga uko, aho kugira ngo bafatwe bakabivuga uko. Twabaza muri seni twe turindiriye yuko za cendigera twugara ibiro hanyuma bakatuzanira raporo ngo niyo twogira ico tuvuze. Turiko turabiko bikoragenda kugira batange amategeko. Urumva ko icizere kitoba kinini mu gihe abari kora amabiro do vote batwishura uko, abo mu mugwiseni hejuru bakatwishura uko. Icizere n'ukuri ibiharuro biza gushikirizwa nicoba kinini. Voilà, iki rero cuko wasanga umusemu dede imbonera kure izanye ibikarata byinshi umurundo, ibi byari bibonekeje henshi cyane. Ivyo rero babikora ku mugaragaro, nta nukumaramara bagira, nukuvuga ngo barasisiye, bavuga bati twebwe tubwirizwa gutsinda ku nguvu, mwavyemera mutavyemera CNDDFDD iratsinda nta bindi, kandi iraza gutsinda mbere hamwe itoronka nk'ijana kwijana, ntiyoba yarahinyanyuye neza kabisa. Ivyo twarekera tubivuga duti CNDDFDD turavye ukuntu iri kwiravyitwaramwo itarose ijana kwijana, wivuga iti abarundi bose atawuvuyemwo bayitoreye rimwe, basha izoba yakinye nabi kabisa. Abari bayiherekeje mu rukino murumva yuko batanguye kwidohora, mugabo bo kwidohora bavuga ngo ibiza kuvamwo ngo ntibizoba bishemeye. Hano nsubira nkababaza, none vy'ukuri mwoba mwagiye muri ayo matora mwiteze ibitandukanye nk'ibi vyaraye bibaye? Kubera iki mwemeye kuyajamwo kandi muzi neza yuko CNDDFDD itarakizwa? Kubera iki mwemeye kuyajamwo muzi neza yuko seni ariya CNDDFDD, nukuvuga ngo CNDDFDD ariyo izohagarikira amatora, ariyo vyose izobikora, hanyuma mukemera kuyajamwo? None ubu muriko muvuga ngo ibintu ntibimeze neza, mwari mwiteze ko bizomera neza. Twumviriza abo mu runani seforo Arusha nabo naho batagiye mu matora, nabo kumbure barafise ico babivugako. Twumvirize Frederic bamvuga inyumvira asanzwe arongoye urwo runani. Inkuru y'umwana isubira inyuma, twababwiye yuko banditse icegeranyo canke itangazo. Muri iryo tangazo rero twabanje duhera kw'ijambo ryashikirijwe n'uwahora aserukira Nations Unies mu byerekeye agateka kazina muntu mu Burundi. Uyo nawe akaba yaravuze neza ati mu Burundi nta matoranya yashoboka igihe hakiri umugambwe uri ku butegetsi uvuga ari kijana, utemera demokrasi, utemera imigambwe myinshi, na cane cane mu kutemera ivyo migambwe yindi ivuga ishimikira gusa ku byo bo biyumvira. Rero mu gihande ca mbere twaribukije yuko amatora yatanguye cane cane no gutobekarana gose, yari asanzwe yibwa, ariko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe w'ibihumbi 2015 byabaye agahomera bunwa, ku buryo n'amatora yakurikiye mu mwaka w'ibihumbi 2018 aho haboneka ibwirizwa nshingiro riza gutembagaza amasezerano ya Arusha, hanyuma n'amatora yabaye mu bihumbi 2020 nta numwe atazi ingene yagenze, ko ari amatora yagenze nabi. Twibuka rero ko uyu munsi twibukije abarundi ko harimwo hageze amatora, ejo ariho bayakora, urugwandiko rwasohotse hirya y'ejo imbere yuko ayo matora aba. Tuvuga tuti aya matora nahagiye kuba ntagiye kuba neza, kubera ko hari abarundi benshi bahunze, hari abarundi benshi bazize iyo myerekano yo mu 2015, hari abarundi benshi bapfunzwe bazira ubusa, hari abarundi benshi uyu munsi babuze ibyangombwa babwirizwa kuba bidegembya. Ayo matora rero aje atamwidegemvyo uri mu gihugu.
ayo matora kandi aje mu gihugu hari ibintu vyabaye ni ukuvuga abantu bahunze, hariho abagirijwe kudeta n'abandi bahunze. abo bagirijwe kudeta tukavuga tuti bararenganywa kuko abagirijwe abari bagize kudeta ntibaraba bari baje gukingira kugira ngo ibwirizwa ishingiro ntirigende akamazima yongo. Abari bagize ro kudeta nabo bari bazanye iyo mandigira gatatu iciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro igaca kubiri n'amasezerano ya Arusha. Kira noneho aba sentare yo mu sentare yabijya bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko barashashe babisabwe n'abahinga b'abarundi bizi by'amategeko bagenda babasaba ko babereka ingene ibyo bintu byagenze kandi bababwire n'umwanzuro ubwirizwa gufatwa uwari wo. Barakoranye barasasa baraheza baravuga bati abantu bononye kijya gihugu ni abari bagize sentare ije yo kubahiriza ubwirizwa nshingiro kubera ko ari bo bemeje ngo nkuru nziza ngo yarakwiye kugira ngo kirongira gatatu. Ati rero mu kugira ivyo baciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'i Burundi babwica kubiri n'amasezerano ya Arusha baca kubiri ndetse n'amategeko agenga urya muryango. Kwibaza ati none ibintu by'amatora mu Burundi biruhe bitubera kaziri, Uburundi buruhe bufutane kubera inda z'abantu bamwe gusa, inyungu z'abantu zije imbere gusumba inyungu z'igihugu. Hariho ibintu je no hava mvuga nti abari ku butegetsi barabikora badashizemo ubwenge bukwiye, kuko nta kuntu wo kwiyumvira yuko wokora ibintu nk'ibi mu kuvuga yuko habaye amatora wayatsinze. Ugomba uvuge yuko wowe yatsinze 120%, abandi bantu wabakumiye, abandi bantu riniga, abandi bantu bavuga bati twafashwe ku nguvu, abarundi basisiye kubera ubuzima barimwo, hanyuma ugashuja ngaho ukaririmba we mama ngo twatsinze impaga. Hari umugani bigeze guca abakurambere bati Uburundi bugona buri maso. None mu mugambo uri ku butegetsi aha ibimenyetso vy'amarezilita canke ibimenyetso vy'amajwi bazosohora ubu ntibaze bamaze kubibona, kubera iki ibintu vy'amatora vyama bitera ingorane mu Burundi, kubera iki umugambo uri ku butegetsi bama bihutira cane ibi bintu vy'amatora aho kurindira hakaba integuro nziza y'amatora yumvikanywe ko nabo biraba bose. Mugani ware wose uku niko gukunda igihugu cane. Ibi babikora mu ntumbero yo gukunda abarundi cane canke babikora mu ntumbero yo guhararira inyungu zabo gusa gusumba inyungu z'igihugu, gusumba inyungu z'abarundi bose. Wundi ati wait and see, ati reka turindire turabe. Ubu nibaza yuko umurundi yovuga ngo ibi bintu ntavyabona, nuwoba yigirishije, nuwoba yigize impumyi injiji, nuwoba yigize yuko atavyabona mugabo bibona. Uravye ingorane turimwo, uravye ingorane igihugu kirimwo kino gihe, ivyari vyihutirwa ntiyari amatora. Voilà, ivyari vyihutirwa ntikwari uguhitana amahera angana ukuraha ngo bariko bategura amatora akozwe uko mubonye. Ubu bati rero haciye haba abashinga amateka bo mugambo uri ku butegetsi gusa mutupu, basi babonye bitosa neza cane bashiremwo n'uwigenga umwe, voilà, canke abigenga babiri, bati aha turahanya abarundi. Naho tutaramenya ivyavuye muri ayo matora, muri ivyo bise amatora, ndababwiye yuko
bishobora kubisha ubuzima mu Burundi gusumvya uko vyahora. Abo bashinga amateka bavugwa, abo bahanuzwa jambo ba komine bavugwa bazoba batoye, ntibazoba baserukira abanyagihugu, bazoba baserukira umugambwe CNDDFDD. Niko biriko biragenda, nta kundi kuntu twovyita. Ntibazoba ari abashinga amateka baserukira abarundi bose, bazoba ari abashinga amateka baserukira umugambwe CNDDFDD. Ibi rero mvise amakenga yuko bitazohava vyerera umugambwe CNDDFDD. Amahirwe ni make cyane ko CNDDFDD izohava yererwa n'ibi bintu. Wa muntu atwenza wo mu Rumonge niwe yavuze ati umusuma nyamusuma, ari igihe kirekire agashika no ku rwego yiyiba. None mumbwire namwe CNDDFDD irazi neza yuko itari kwirahiganwa, abo bari guhiganwa yabigije inyuma kera, mugabo guca irondera ukuntu ikoresha ubwo busuma bwaraye bukozwe. Ibi birashobora gutuma n'umurundi wese atari bwatahura ico arico CNDDFDD agitahura. Nabwo twese tubazanye turiko turakora iki kugira tuve muri bibazo. Kwinyisha umushikiranganje wa mbere seyo dukura muri bibazo. Basokuru bavuze bati ahari inama haba n'Imana. Nzanye inyishu yiwanze wosanga atari. Nibaza ko twese dukwiye kubona ibibazo turimwo, hamu ushobora kugira intererano wese atanga akayitanga kugira tuve muri bibazo turimwo. Umushikiranganje wa mbere wewe aremeza yuko Burundi buri mu bibazo biteye ubwoba. Aravuga ati ubu umuntu wese yozana inyishu yo dukura muri bino bibazo yoyizana. Ati cyo nico dukeneye. Ati basogokuru bavuze bati ahari inama haba n'Imana. Aya majambo arakomeye cyane. None haje ba CNDDFDD barasubira bakiyumvira kuri aya majambo. Ibigiye inama bigira Imana. Bo reka ndabareke. Hari umupasiteri yahora avuga ati ingorane iza inyishu yamaze kuhashika. Nta nkeka ko ibi bibazo Uburundi burimwo biriko birashika inyishu zashitse kera. Inyishu z'ibibazo rero ziriho, umuti uriho. Ikibazo gusa gisigaye gikomeye umuntu yokwibaza ati mbega wovuga utuye umubirizi kugira ngo ukize abarundi bowunywa nahurura kumengo bigombera utuntu dusosa gusa, ariko kutanywa umuti nuko uba utararemba. Kuko iyo wamaze kuremba neza, iyo wamaze gufatika neza, ingwara yagufashe neza, voilà, umuti urawunywa nahurura. Mbere abarundi nyene murazi yuko aribo bakunze kuvuga akantu ngo urawunywa nahurura, voilà. Aha rero je ndavuga nti abarundi kugira ngo bashobore kunywa uyu muti, mana yanje ni hamwe nyene bazoba bumvise yuko bati oya kabisa ahantu tugeze, oya harababa kabisa. Bo nyene bashika ahantu bavuga bati biranse, vuga uwo muti tugotomere turahumiriza. Keshi na keshi uri kuranywa umuturura, umururazi, umufumya, umubirizi, umurendarenda, umusengesenge. Iyi ni imiti rurasana bahora baha abantu usanga bariko bararibwa, voilà. Mugabo kugira uwunywe byasaba yuko uhumiriza ugasukayo, kuribwa byaca bihera. Rero abarundi turacabona yuko ari ibintu bisanzwe, mugabo je ndibaza yuko turiko turegereza aho duhumiriza tukanywa umuti nahurura. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese, yatwibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuri ry'abarundi bose
turamuhaye kaze.